novyita ko ntitwigeze tuja mu masezerano yo kuvuga atazondira inzu yagiye cyose mwa muri kumwe ko ndibuka ko tujana igitega hano hose yari manager ni wasora mahera ya video niki ariko nta contract yari hari mu marana umwaka canke imyaka canke contract yaheze na contract yari hari twebwe ahubwo twari twavuganye yuko tugiye gukorana novuga ibintu byo gusa supporting sinzi kubyumva si rero ko bimeze kuba uku urabona ko James dépense y'inzu kuri inzu y'amajana ngahe kuri inzu kuri ya facture ya ratio ibiki mu bisanzwe ari ibintu besoin nyinshi ncamo nka jewe natoshobora kuzijera sivyo byitwa ko ndi muri management but abantu bavuga ngo bizari muri management atari byo bavuga ati byo bavyiza yuko abantu bomenya ukuri canke tukaba mu kuri twese nimba ari ikintu nkeneye ko nkakimenya nimba ari ikintu ugenda ukeneye kuzakimenya ko ari ni jewe ndakeneye umuntu ashiramo umutahe muri brand yanjye mu muziki wanjye sivyo ndamukeneye ariko umuntu ari seri kandi afite na vision abona n'ibyo jewe ubu mwari kumwe ni hari seri muvyita ko atari seri wari uzi ibikorwa vyiwe ni wari uzi plan ziwe ariko igihe aja mu muziki aja kumagarikira mu muziki wanjye twaramenyeza ko wacu uratangura kumenya Simplice n'ivyo akora sivyo rero nanjye nashobora kuvuga ati nimba atavyungukiye mu mafaranga ariko ashobora kubyungukira ku izina tuvugisha ukuri sivyo kuko turi ngaho ubwa tuvuga ukuri turi ngaho ubwa abantu bamenye n'ibyo turiko turakora ari bimeze gute. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umuririmbyi Wiz Designer. Icyambere ndakwifurije umwaka mushasha. Asante. Umwaka mushasha wa 2025, umwaka wo gukora, umwaka w'amahirwe. Amina kabisa. Umwaka wagenze gute muri rusange? Je novuga umwaka 2024 ni wigeze umwaka mwiza kuri jewe ariko twaragerageje bishoboka ku buryo dushoboye naho bitabashe kuba nkuko twavyifuza bivanye n'intambamyi twagiye turahura nazo muri uwo mwaka. Sinzi igihe wasore indirimbo ya Kenson mengana mu mwaka wa 2024. Yeah, of course. Baza kujya mwaka wose byagenze neza. No, ariho igihe cyashise ifata guhera mu kwezi mu kwezi kw'indwi mu kwezi kwa gatandatu kw'indwi kuduga hari ibintu byatanguye ku challenge nagiye ndacamo ziyobeye ku buryo novuga ku bwanje sinabikunze nabwo sivyo nari nifuje mu bisanzwe. Ni Wiz Designer twabonye mu mwaka wa 2020 kati y'ukurahera abantu bibagiye kari base bageze kubera ngo show igende neza ngo musore indirimbo tukubone mu bitaro isanga ngerabaye koko canke karaka of course nubwo ntaje kugusura nivyo reka ndabivugira hano kuri yakezi no munsi byukuri naragize accident kuko razi hari igihe bishika ukashobora kandi gutuma umuntu biba ngombwa ko ari wowe uhishikira biba ngombwa yuko ko ari mu Kamenge kwa mama ibyo bintu nari ngiye kuraba byari mu Carama shise mu Carama babizwa atamuduga mfise sindaronka amafaranga kuvuga ngo nguru umuduga ariko inshallah zobura rero igihe ndi kuja hariya mu Carama gukurikirana ibyo bintu byanje niho naciye mpura n'ikibazo mujya barabara kata unjira mu Carama usoko unjira mu Kinama bajaji mu isoka hari iciya irangonga ndi mu bajaji yindi rero hano yagongeye kote yuko kuboko nari nashizeho kuboko ubu nibeza kari mitende ubu ni mitende kabisa. Ni nikindi twabonye abantu bavuga ngo vyansa aho arusanzwe uba ngo wagiye kuba kwa mama wawe iyo challenge gute yo gupanga naka yagukuye kamako nimba ari manager ya Roxy ikintu ushaka kuvuga uno munsi ni uko abantu bose mu rusange bari bazi ubuzima bwa Wiz Designer mu maboko y'uwo bita Simplice ariwe yahora amfasha mu bisanzwe. Simplice yaje ari nka supporter ko umusupporter n'ubu novyita ko ntitwigeze tuja mu masezerano yo kuvuga atazondira inzu yagiye cyose muri kumwe ko ndibuka ko
tujana igitega hano hose yari manager ni asora mbere ya video niki ariko nta contrat yari hari mu marana umwaka canke imyaka canke contrat yaheze na contrat yari hari twebwe ahubwo twari twavuganye yuko tugiye gukorana novuga ibintu byo gusa supporting sinzi kubyumva for no si for free ni kwa kundi umuntu avuga ati ndaje gusupportinga ibintu bitangiye kugenda neza tuzoshiramo ukuboko urumva haragira igihe rero biba ngombwa ko ashiramo ukuboko bwabo ndavuga ati bitangiye kugenda neza ndamubwira ati rero ko bimeze kuba uku urabona ko James dépense y'inzu kuri inzu y'amajana ngahe kuri ya facture ya ratio ibiki mu bisanzwe ari ibintu abezunyinshi ncamo nka jewe natoshobora kuzijera sivyo byitwa ko ndi muri management but abantu bavuga ngo bizari muri management atari byo ndavuga ati byo bavyiza yuko abantu bomenya ukuri canke tukaba mu kuri twese nimba ari ikintu nkeneye ko nkakimenya nimba ari ikintu genda ukeneye kukimenya ko ari ni jewe ndakeneye umuntu ashiramo umutare muri brand yanje mu muziki wanje sivyo ndamukeneye ariko umuntu ari seri kandi afite na vision abona n'ibyo jewe muvyita ko atari seri kuko umuziki ndakubwira umuziki ngene umeze hari umwaka uvuga ati umuziki nakoze amahitsi hari umwaka uvuga ati umuziki kadufata umwanya tuinvestinge bivanye n'ivyo twaronse tugende turondera ikintu tokora apart y'ibi bintu bizane income izoza gufasha wa muziki kandi sivyo kugira umukuza ya brand yawe rero haragera igihe je ndamubwira ati birakenewe ko dukora ukuntu muri ibi bintu nyene turiko turaronka bikiya twiyime ariko dukore bino bintu ariko ndavuga ni mu bisanzwe novuga harabaye ikintu kitwa kutumvikana between us kuko harageze igihe umutipe atangura kuza umva ya communication iragabanuka kwa kuyaga kwa gutegura ibintu ndavuga ati none ni biki ubu ufise undi muririmbyi ngo murakorana ko imipango turiko turapanga ivyo turiko turategura kana kimwe turakora kuko urumva ati twa manager ni wowe uri manager wanje for now nkeneye ko ibintu vyanje imipango ihagarikira nka manager muri ico gihe acambwira yuko agiye gukora contrat ya label peut-être sinzi ngene yashaka iyo label ko ariyo label sanzwe uvuga yuko ari iwawe iyo label yari shasha canke mwamusanzwe mwitani jewe ijya yari nka groupe yanje nyene novuga ati abatipe banje tugendana abantu banje bo hafi ni groupe yitwa African Badman ivyo barabizi kuva kera nkitangura umuziki ni groupe nagumye ngendana kuva kera rero wene acarambwira ko agomba kugira label hama assigning ndamubwira ati ni vyiza urategura contrat ucumbwira rero ndarindira contrat ndayibura hagera igihe rero ndamubwira ati rero tukore gute nimba ari ama pourcentage naho nyene tubishire muri contrat tumenye amafaranga wozo ko investing nanje menya ati muri iki gihe uwo muntu amaze azokonvestinga ya mahera azoronka iki kuri jewe nanje nzoronka iki kuri uyu tube mukuri mu bisanzwe rero wene navyo yashaka kubigira nkuko jewe ndabibona avuga ati none tuko tugendaye two tuvaye muri ico gihe sivyo kuko nanje nca ndaba dépense nkavuga ati ahantu reka gukorana n'uyu sino Burundi muntu tokorana canke jewe sinobura uko no kwipanga ariko nahagarara neza ariko bizi twarabonye video ya Kandi twarabonye video mwakoranye na Afise ico gihe cyose ndibuka ko mwa muri kumwe na Simplice kandi zari video zifite karite nziza warigeze kuronka no mwishiramwe riraho uraronka kontra nubwo vyaci bihagarara mu kingo bitoya manager wa mwari mwumvikanye Simplice ko azoronka pourcentage gute mu bitaramo bagutumye ko canke amafaranga yaba yiteze iki canke bwari ubugenzi busanzwe amare umva byatangwa ari ubugenzi busanzwe kuko yambwiye ati ngomba kugufasha bivanye n'ibyo jewe nkora ndakeneye izina kugira ngo ugire brand y'ibikorwa byanjye no ni kwa kundi umuvuga ati basi ndakubaza Simplice wari umuzi before Twakorana wari uzi ibikorwa vyiwe ni wari uzi plan ziwe ariko igihe aja mu muziki aja kumagarikira mu muziki wanje waci uratangura kumenya Simplice n'ivyo akora sivyo rero nanje noshobora kuvuga ati nimba atavyungukiye mu mafaranga ariko ashobora kuvyungukira ku izina tuvugisha ukuri sivyo kuko turi ngaho bwa tuvuga ukuri turi ngaho bwa abantu bamenye n'ivyo turiko turakora ari bimeze gute urumva ko jewe hageze yuko mvuga ati mbo
nimba ari brand arayifise yamaze kuba Simplice barazi ko ari umupromoter barazi ko ari umuntu w'umuorganisateur w'ama event sivyo muri ico gihe rero kubera je yaje ambwira yuko ashaka kunsapotinga azofasha ico jewe novuga ati ahamze yohana ikintu kimbere novuga gute kirandemereye kino kintu kimfasheho nimba ubona yuko akakinshoboza urumva ya support akayima apana kwitega ko aje gukora amafaranga hagira ko tugira turonka na contract novuga yanuze ya Kezanet ebambe sodi ya collab rero ijya contract twayiteguye neza turavuga ni kamuni yaza tuzokora ibi ngabo nuko after days ariyo ibintu byashitse muri liquide biba ngombwa ko bahagarika ibintu by'amakontra ama collaboration n'abantu biki nanjye barabihagarika ariko turacafise icyizere ko tuzokorana kuko bashaka gushishira muri be rimwe ya Savono that's why bacu bavuga ati twe turarindira tuheze bino amazi tugwama rero muri ico gihe plan twari dufise irafa icagiye cyo guhagarara kandi no kumenya ati ege cyapfuye turondera ahandi canke dusati uko je numva umenga ikibazo hano kiri ko mwatanuye muri ubugenzi so si ikibazo ko mwatanga muri abagenzi ahubwo numva umenga yarasizemo uburyo bwinshi yarazi kazogarura inoti zirabura inoti kuzigarura nk'umanagere uravugana n'uwo muri ko murakorana ega ni business jewe sishobora kugira isoni yo kukubwira ati Patrick ndashaka kumfasha kandi ndashaka ko dukorana ino kano kazi nzogwembaya nanjye nzokutwara ya cyangwa nzogenda ukuni business tuba turiko turakora rero muri ico gihe umuntu aramubwira ati yona byo kugufasha ndabona yuko tubireka tugakora kujya urumva nanjye nawe muri ico gihe nzovuga ati akeneye ko dukora uko ahubwo ni byiza ko nanjye nshaka mubwira ati bon nanjye ibintu bindemereye ni iki ibintu ushobora kubijera ni ibintu ushobora kubyihanganira ibintu bizogenda uko aho dushobora kugenda tugakora byitwa ko biri muri management kuko muri ico gihe uba wamaze kuba manager twamaze kuba muri contract tegezwa kuba ufise label ushizemo mbanzi neza ndi muri label ya kanaka ibikorwa byanje byose bihagarikiye umuntu inyuma yo gusohora ikete icyo usaba nka Wiz Designer kuri we hari icyo usaba bo naco nsaba ahubwo je icyo nashitse kukumenyesha nuko gusaba abantu yuko abantu bashitse kubitahura kubi nashitse kubamenyesha yuko twebwe nitigize dufitaniye amasezerano mwakwana ko mu bugenzi nko kumfasha uvuga ati ko yagufashije Wiz yaramfashije of course yaramfashije kuzana kandi story mu Burundi sinshobora kuvuga ngo nigeze mfasha umuntu mutavukana mudasana ikintu yari umugenzi kabisa man niyo mpamvu nakubwiye ati sivyo hari igihe kigera kuvuga ati hano tukivugira muri business rero dukora ibintu bimeze gutya muri ico gihe wowe usohora amafaranga nanjye nzana brand turamenya ingene dukora je ndasaba pourcentage zanje naho gasaba pourcentage zawe tuzoca tubana neza mugabo byitwa yuko tugikorana kujya ampisi nkabona hari ibintu bitariko biragenda neza nofuma ndabihagarika ariko je mfate inzira yanje kuvuga ati ngiye gukora ukuntu niyo mpamvu navuze ati bon before yuko uyu mwaka ndawujemo reka ndabimenyesha abantu ati Wiz Designer ubu ngubu ntabwo ahagaze muri contrat n'umuntu canke ngo afise manager canke afise iki canke ufise abandi banagira shema mitari canke ufise abandi banagira shema mitari abantu bagomba bashiremo muri jewe bo jeje navyo novugira ngaho kwigiye cyavyo nikirahagera ariko fo naho abantu bamenye yuko je Wiz Designer ndacari Wiz Designer mwavuga twe kanje niyo mpamvu navuze ati ibikorwa byanje byose ndabishire muri African Badman ya group yanje abikorere hajya nyene kandi I wish ubu Simplice turamusivye yeah of course for now nagomba nivyo nyene nagomba kumenyesha ubu dukeneye dusaba guhamagara Simplice turamukuyemo kabisa contact Simplice turagushimira cyane wagize neza mu myaka 2 cyangwa 3 mwari mukoranye sinzi kuningana yabaye umugenzi ko kuri kandi birabaho gusapotinga umuntu of course ntaho bigaye so ni sangoye ko gusohora muri kumwe no mu ndirimbo araho umukongomani impact yagenze gute muri rusange bo iyo ndirimbo novuga yuko
umwe rero atabashe kwifatira umwanya ko namubwiye ati dukore bino bintu bigende kujya ariko siko byigeze biba novuga ariko abakunzi bamwe yarabashikiriye baranayivuze no ku maradiyo ndabashimire kuko urabona ko isohoka video yari audio visualize yabifashe nk'ibintu bisanzwe ndamubwira ati okay c'est bon naho kuko umwanya wakujyanye nanjye mfite ibindi nshaka gukora bisaba yuko nanjye mfata gahunda zanjye ndazijyemo muri uwo mwanya daswaye ubona bitabasha kugenda nk'uko twabyifuza kuko byatebeye ku mwanya wiwe atari ku mwanya wanjye. So 2025 twitegeye gute? Ni 2024 tutigeze tubona ibiteramo byinshi mu baririmbyi cyangwa n'ibikorwa byinshi muri rusange muri bose tukwitegeye gute muri no 2025? 2025 nuko novuga abakunzi banje cyo nomenyesha abakunzi banje nuko ngiye gukora cyane nkakora kuko nzokukora kuri programme ziwanje kuri gahunda zanje atari gahunda z'umuntu nuvuga ngo dukorera kuri gahunda z'uyu cyangwa z'uyu kubera turi kumwe for now kubera ndi jenyene and then kumwe na team yanje bari nyuma yanje tutegura ibintu byiza gikuru no gukora umuziki mwiza kuko Jesse no bizeza ati ngo ngiye gukora ama hits zitangwa n'Imana kandi hits ziza ku gihe utazi just umuziki ni chance ushobora no munsi gafapa ushobora ejo gakubita swata nishobora kumenya n'abantu batatu mwatanguriye rimwe bavuga amezi amwe no munsi n'ugihagaze ndiko urakora n'undi bose bariko barakora ariko akariho kari hejuru ni wewe ni Bell Music na Orege na wewe ubona gute muri rusange muri abantu batatu bose? Icyo novuga ni byo nakubwiye ati buri muntu wese afite gahunda ziwe nuko abona ubuzima bwiwe nuko abona n'akazi kiwe wagashaka gushika abona abana bavuga ati je vision yanje ni nyene ubundi nawe akabizamwo afite izindi vision zitandukanye urumva rero nuko amakandi novuga bose bafite gahunda zabo mutuzi we never know ibyo arashobora kugaruka agakora ikintu gikaze kikaza gifite inguvu turi ngaho ujya duteza imbere gusa umuziki mwiza supporting umuziki mwiza atari wa Wiz Designer atari wa Dramati atari wa Kiriku atari wa Fernando cyangwa wa Kiwande turi hano gufatira umuziki mwiza tukishira no kwishikana kure so ikiganiro na open mic ndagushimire cyane ama nomenyesha abakunzi banje indirimbo yanjye shasha ngiye gushora this week ndashobora kubaha video ya Teamo benshi bari kuyumviza ku ma platform no kuri TikTok bagiye ama challenge ariko ndabemereye uko this week ngiye gusohora video ya Teamo nizogeza cyane. Asante sana.